النفاحة تبسابة كذكريكسا النفاحة tubasaba kuzikurikiza impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Uburyo bugira gatatu ni uburyo bufatiye ku majambo avuga. Amajambo avuga, ijambo mu Bwisilamu ni ikintu gihambaye rwose, kuko aha twese nta n'umwe yageze kuri urugero turimo kuko umwisilamu atabaze kuvuga ijambo kalima ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad. Ijambo Imana irigereranya n'igiti cyayorejwe kigafumbirwa maze kikanaga kigasa neza kikama imbuto. Uwo ari we wese aje akigomwa maze akamura za mbuto canke bya byamwa agafungura, kigaha n'abantu bajya bakigana agatutu bakugama izuba. Ijambo nuko ritegerezwa. Nico gituma hariya twabonye ko intumwe ivuga iti mu Islamu mwemera Imana nyabuna nyamuravuga ijambo rizima, ijambo ryubaka, ijambo ryubaka. No mu byingo mwibuke kimwe twita khutbatul haja, ni jambo rivugwa mu kugira ngo umuntu ashikirijwe umukenyezi. Zijya aya zitatu igihambaye kirimwo Imana ivuga iti nimutinye Imana muvuga ijambo rigororotse ryubaka, ijambo ryubaka. Ijambo rero rivuze uzi gituma rivuze n'umuco uhambaye gose. N'abahungabanye muri ibi bihe turimwo biturutse ku mabi twaciyemo, kenshi umuti wabo ntugire ngo barahe binini, bababwira ijambo rihumuriza. Umuti rero ugira gatatu n'amajambo ubushavu yavuga. Ijambo rya mbere nukugaruka ku Mana Allah, akayisaba kumuhituze igisabisho. Imana Allah muri surati Ghafir aya ya 63 igira iti wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Imana yanyu mwebwe bemera Imana yabwiye iti nimunsabe nzobishura. Ico ni cyambere. Ariko kandi kuri wa muntu ashavuye ni byiza ko mu gihe yacereje icyo yoshobora kumva amajambo ni zikrullah, kunina hazimana. Ijambo ryose rivuga muri uwo mwanya subhanallah la ilaha illa Allah, ibyo bituma umutima uturura ryashavu ligahera. Astaghfirullah ayose n'amajambo uvuga akaguhituze. Ubwoko bw'amajambo avugwa mu guturuza ishavu bugira kabiri ni ukwikinga ku Mana kugira ngo bikwingire inyosha mbi za shetani. Ugushavuje buguti a'udhu billah uwo n'umuti uturuza ishavu. Imana Allah muri surati al-A'raf aya majana 2 aya majana 1 ivuga iti wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim. Nibyashikaho ushikirwa nakosi kunyosha mbi za shetani, gutya amaraso akabira, amaso akarungurira gatukura bitewe n'agashavu, muri ico gihe fasta'id billah, garuka ku Mana maze uguti a'udhu billah, kuko mu byukuri Imana Allah ni nyene kumva. Niba uguti a'udhu billah, Imana izokumva maze igukingire za nshambi za shetani. Alimun, niyizi byose byo kugirira ingaruka nibyo gukingira. Innal ladina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitani, mu byukuri bemera Imana iyo bishitsaho bashikirwa n'inshambi za shetani zikabakorako, bagahakwa kwifata inyifato iza na shetani ibakura mu buntu. Tadhakaru, bacabibuka Imana Allah fa idahum mubsirun, maze bakaruka ku Mana bagaje bakazigama neza ingaruka z'umuntu gushavura. Ibyiza birindiriye umuntu atsindishavu akagendera ubwitonzi
ibyo babyirutse baraheza bagaturura. Igihe kimwe n'umwacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ariko arengana, isanga abantu babiri bariko barashwana batandako amajambo. Ibyo bifatira karo kuri izirigara zacu, usanga abantu bayagagweza naho baturufaso. Ubwislam kutwiza ukuntu twokwikingira kutagera kure gucabura, butwigisha n'urugero rw'ijwi twokoresha mu kuyaga. Ukankama kirazira ku Islam. Vuga amajambo mwijwi riciye bugufi, lituma numwe muganira yumva ko umuhaye amahoro, umweretse ko umuntu amahoro. Kwagukankama n'ikindi kintu gituma abantu bafata iyindi nzira mu biganiro. Muri cyo bintu mwacu Muhammad samisanga abantu bari bashabuye, umwe wese amaso yatukuye, maze acavuga ati inni la a'lamu kalimatan, mu byukuri je ndazi jambo law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Ushabuye mu gihe yorivuga gusa kagashabu kose gashakayonga. Law qala bishitaho yovuga ati a'udhu billahi minash shaitan, iryo jambo gusa kurivuga nishabu rishari cureha, ukumbura turure ku mutima. N'imyaka irakujanye, niwirabe ukumerewe, n'imyaka irakujanye, gira vuba wemere Imana imirudenge, hataragera ko bitabirakurenge, niwumve isoni kubamira ibigirwamana bitigera bivuga. An-nasaha